ocean is over. I got my face ever. I got my piece of love. I'm in love. Tuvuge tujya tugorana usanga turi mu artiste cyangwa mu bandi bantu. Beef rimwe imice ibiri cyangwa itatu. Hariho beef y'inzara kuvuga ati umuntu ari karapfa n'ubundi inzara donc wabuze kubigenza nanje navuze ko ndabigenza tugasanga nivyo turiko turapfa iyo ni beef rero idashaka guteza imbere ahubwo gusubira inyuma kuko urumva gutera uremba hakabaho n'iyindi beef rero ya business ya business ni beef ishobora gutuma nkuko wewe nabona bakwanditse ko nk'ikintu canke bavuga ikintu bigatuma mba interested n'ibintu ukora ni beef ya business so aba artiste rero twebwe sometimes biraducanga ntitumenye ko turi muri business canke ntitumenye ko turembye donc bikatunanira gutandukanya so kutaronka agashimye rero suko mba ntakoze nuko ahubwo hari n'abandi bakoze nabo bakakwiriye kuba je no rimba indirimbo y'igihinde canke nkaririmba indirimbo y'igifaransa nta tegeko na rimwe rimfata yuko ntokoresha ururimi nifuza. Oh, hello beautiful people. Areka nogenda gwikaze udahingishanya gufenda like kuri page yacu ya Facebook na subscribe kuri YouTube ni kuri Sky Media TV uracari kumwe na Materi wanyu madublu aka Mr Kajagari Mihari zilengeza mteya ndazi ko ibintu bigiye kumera neza. Yes, nkuko mubibona turi mu gisagara ca Bujumbura muri quartier ya Kigobe. Nkuko mubibona tuje kura MT number 1 nga twaseruteri ducerewe sinzi ko hava duho mwanya ariko gusa tugiye kumuraba hari karakorera imyimenyerezo nonura mitsi niho tugiye kumuraba kugira ngo tuyage ibinabiriya nukuri ndavyemera sana 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 amacenga yaraheze turanyuzuza. Yes, nkuko mubibona ngira ngo mwamaze no kumubona ari mu myimenyerezo nonura mitsi ngira ngo reka tumushikire tumuyagishe atubwire ibijanye no ku muziki wiwe. MT number Wizi Fresh nze nakwaje bro urameze neza fresh tuna samahani no kudisturbinga bro nari bintu urameze neza fresh tu uri ngaha we nka jimu wawimva gute uri ngaha mandusha kini nacho maniko ndahemesha umubiri so maniko ndagarura energy natakaje canke niko ndongereza just kugira nirwe meze neza. Haga gym kuri wewe ivuze iki? Bo gym no kunonora imitsi hariho inzira nyinshi z'imitsi kenshi udakora sport usanga ziziba canke ugasanga umubiri ntukora neza so gym kuri je novuga ni kubaka umubiri tu bisanzwe. Uri kurubaka umubiri? Hari abandi baza ngo baje kurondera inyota. Nagambere ndavyumvise. Bakora baza gukunora imitsi kubera baje kurondera inyota. Bo nibaza ko abantu bose bafise intumbero y'ibi bituma bakora ibintu bitandukanye so je no kugira juste numva umubiri umeze neza. Ariko urameze fresh tu ndashima. Okay, yes, ni MT number 1 nk'abatazi MT number 1 harabazi MT number 1 bakumumva MT nkuko nk'amazina wahaye n'abavyeyi bitwa gute? Ni Etienne Barushimana. Iri MT number 1 ayo yaje gute? MT number 1 ni M yavuye muri Barushimana, tena yavuye muri Etienne, so ni MT number 1. MT number Wizi. Okay, MT dukunze kubona kenshi indirimbo zawe nk'imisi hit rikurayijya na cyane nk'umuntu mu diaspora ako MT twashaka kutubwire mbega indirimbo ya mbere mbe wayikoreye ngaha cyangwa wayikoreye hariya? Ya mbere ntangura kuririmba nayikoreye hariya. Okay, kugira ngo wimve ati reka nanjye ntangure music ko ukiri ngaha ntavyo wigeze ukora ko iki wavuye ati uhitamo kubwati reka nabikorera hariya? Mbo je nkiri ngaha ntabwo sinigeze mba hano nifuza kuririmba nta nubwo nigeze mba hano muri kahise kanje natanguye kuza mu Burundi kuva aho nanguye kuririmba. Watanguye mu Burundi ariko cyangwa kuririmba? Yes. Wavukiye aho waruri? Oya navukiye
navuke mu Rwanda nkurira muri Tanzania cyane mukangenda muri Amerika. Kuri stories nyene nk'ukuntu y'ubuzima bwawe mbega MT abavyeyi biwe bose n'abarundi n'abarundi donc ni abavyeyi bahunze muri 72 bahungira mu Rwanda kera hamwe sinaza ko wari bwavuke so na twe tuva ku bantu 72 aho bitwa abantu 72 impunzi zigeze guhunga Burundi kera zija mu Rwanda twe duce tuvukirayo ariko turi abarundi so kwa tutari dufise yo tuja birashika turunguruza tuja muri Tanzania tuva muri Tanzania tugenda mu bindi bihugu. Okay, nka MT benshi baba mu hari abantu bakunze kuraba physiquement MT n'umuntu tubona ko ni pole nini umuntu yitonda cyane ariko MT bitandukanye n'ibitubona ko n'ibitubona physiquement ni kihe kintu abantu batazi kuri MT number 1 ivyo bambona ko nivyo nyene sindi umuntu w'amahane sindi umuntu donc ari violent ndi umuntu nyene nubahiriza abantu nubahiriza agateka k'abandi bantu nkuko nanje bashaka umuntu anyubahiriza ndi umuntu nkora ivyanje nkarengana ndi umuntu ntatumwanya mu bintu bitandaba ndi umuntu nifuza iterambere nkifuriza n'abandi bantu iterambere so ndi umuntu juste to life yanje ri simple nta kintu kibi uzopfa kunyumva ariko MT nku birakunze gushika nk'abantu b'aba star yuhuye hari biramaze gushikaho ugaca nk'ahantu kumva irya MT kweri urya umuntu aragara bimaze kuburimba kumva ngo kena kakano ko kugara ndamaze kuvyiyumva ko abantu babimvuga ngo ndagara gusa ushobora kubona ko ngara kubera turaganira canke tutaricarana muga nk'abantu tumaze kwicarana tumaze gutemberana tumaze gusangira ivyo bahora banyibaza ko basanga atari byo kuko basanga ari different nuko bahora banyumvira kandi kindi naco ni vyiza kwiyumvira ko umuntu yobagara canke ukamwiyumvira uko ugutandukanye nuko ari kuko nivyo bituma ubuzima buryoha nivyo bituma donc abantu tutamenyerana ngusange turamenyeranye gose so nk'umuntu yashobora kwiyumvira ko ngara ni vyiza kuko hari ibintu bituma nyene tutamenyerana. Okay, MT number 1 harakantu kawe kagaslenge kiwa yo tugiye MT number 1 harakantu kasinkoresha kabanga ariko MT number 1 sinkoresha kabanga naho kaje gute ni juste tuna gaslenge nkuko warubivuze ko mu ndirimbo kaje mu ndirimbo nigeze gukorana na master yitwa Me Wife aho naririmbye ati inguvu ndazifise sinkoresha akabanga so akabanga ari umuntu ashaka kukiyumvira mu buryo bwiwe nta muntu numwe nzogasigurira juste tu uwo ari wese azokumva umengo yo gatahura uko ashatse ugatahura niko bizomugendekera. Okay, nk'akantu yera urushaka kumenya mbega ukabanga uri watize ntukoresha nivyo narimuze nta muntu ushaka kugasigurira ahubwo gusa uwo ari wese azogatahura uko yumva yo gatahura juste tu naga slang na ushobora kugakoresha bivanye n'icyo ushatse gusigura so jeri icyo nashatse gusigura na sinkomwe ngo ndakivuga. Okay, benshi hiti ziragoye mbega ko abantu benshi bakunze kuvuga ko muri music cyane ko bakoresha ibintu by'amadawa mbega na ibintu by'amadawa uravyemera amadawa ushatse kuvuga kugira umuntu abe hiti ngo mwaguje gukoresha amadawa nanje mpora ndavyumva yuko abasani benshi bakoresha imiti usibye n'abasani n'abadandaza abantu kwisi ndamaze kumva ko abantu bakoresha ibintu by'izindi nguvu kugira bubaka izina jese ntavyo ndakoresha nta n'urabi proposa so jendi nature ko nyene nkoze indirimbo kayikunda sesa c'est bon nkoze indirimbo naho ntuyikunde ncangena nkakora iyindi kugira ndabe ko hari iyo nzo gukundisha. Okay, ni MT biboneka ko yatumye umuziki w'u Burundi na cyane nko muri diaspora nkuko bayivuga hari ikintu target yawe ugitangura ibintu byo gukora music ni nkaho umenga wahaye ingufu nyinshi nk'abantu bari muri diaspora kugira ngo bakore cyane mbega MT kicyumviro utugitangwa gukora urabona ko ibintu bizotuma bishika aha bigeze. Yes, ndibuka muri 2014 niho natanguye kuza mu Burundi nari nifuza kuba uwundi muntu mu gihugu cy'u Burundi no hanze just nkitirwa abarundi bafise ikintu bariko barakora umugambi wo guteza igihugu imbere umugambi wo kwiteza imbere umugambi wo kumva ati hari umuririmbyi bita MT number 1 aba hanze ariko aserukira u Burundi so
naje mfise target yuko nk'aba diaspora ico gihe abarimvyi dukorera muri diaspora n'abarimvyi bino nta connection twari dufitaniye. Naje mfise indoto z'uko tuzohuza umunsi umwe tukubaka umuziki turi hamwe. Nabigwana igihe kinini, ndibuka abandi barimvyi benshi baje mu nyuma yanje. Narirutse inyuma y'agateka k'umuziki w'u Burundi, narirutse inyuma yo kumva ko umurimvyi wo muri diaspora yohabwa ikibanza hano mu Burundi. Abanyamakuru benshi baranzi nk'igita, abafana baranzi, ariko ubu ko bimeze urabona hari abandi baririmbyi ba Dojo San, ba Donny Brighton n'abandi ba JNF bose bagiye bavuka. Sije nabavyaye ariko wabahaye barabonye ko dufise ijambo, barabonye ko dushaka gukora agira ikintu kivuyemo. Muri uyu mwanya rero n'abarimvyi ba hano barabona ko ingufu twebwe nk'abarimvyi bo muri diaspora turazifise kandi wanashaka bazovyubahiriza. Okay, MT hari kuba warabitanguye mbere agashimye warakaronse ariko akakumwa akagaheruka so wakaronse mbega byaguhaye ikigwa iki kuronka agashimwe cyangwa isinda garonke mbo nta kigwa kirimwe mu kuronka agashimwe cyangwa ntukaronke kuri jewe ariko ku bandi nibaza ko harimo ivyiko gusa gukora siko gushimirwa kuko ntubakoze urumwe ni nka kugivuga ati ikigo cy'amashuri university yasohoye abanyeshuri abahatsinze amashuri donc aba dogiteri ijana ariko ufise akazi k'umuntu umwe canke batanu so ntucuvuga ngo abandi bose bigiye ubusa ahubwo nabo ejo barashaka kugurura ibitaro canke bakaronka ubuzi no mu mahanga n'ahandi hose so kutaronka agashimwe rero suko mba ntakoze nuko ahubwo hari n'abandi bakoze nabo bakakwiriye. Okay, indirimbo zawe bisa nkaho ziko ziragira vibe nini ya cyane uduhereye hari indirimbo nyinshi hari indirimbo heruka gusohora iyi tujane song zawe majority yazo zose ni za love kubera iki niza z'urukundo mbo nakubwiye eje ni umuntu ni positive ndi umuntu mba numva urukundo ari fresh wanashaka nubwo ntorimba urukundo rw'abasheri n'ibiki ushobora no kurimba urukundo rw'ibindi bintu bitandukanye so nta negative iri muri jewe so simbona impamvu noja kuririmba indirimbo ya beef canke ibindi bintu je nkora umuziki mba nshaka gukora umuziki ushobora kumviriza uyu munsi n'ejo na hirya y'ejo cyangwa ugakuramwo n'akantu donc utarumenyereye muri industry y'umuziki w'Uburundi so uzonsanga kenshi mu ndirimbo z'urukundo nivyo bintu vyanje dufise ni zo kujana ariko MT birambega abantu benshi ibafise abantu bari mu rukundo bibanguga ko babatwara ku basheri bawo mbega we nawe uri muri abo yo uri mu rukundo batwara muhira canke ugenda kwerekana muhira canke uri bandi vuga ati je nzokwerekana uwo tuzorushira mbo kuba ufise umusheri hama ukamutwara muhiri wanyu ufise intumbero haba hari intumbero ugezeko so naje ivyo namaze kubikora ni ibintu bisanzwe tu hari nababa mu rukundo ntibatwara abashiri babo mu rugi wabo je ni ibintu just ni decision y'umuntu MT gukora music ni kihe kintu ubona kiriko kirahinduka kuva wagakora music kuva wagakora iyi music nkaha hantu two turagereranya nk'izi ndirimbo zo ngaha n'izindi ndirimbo zo z'abakora muri diaspora difference y'indimbo twe dukorera muri diaspora n'izikorerwa hano nta difference irimo kuko turimba ikirundi dukoresha aba producteur nyene b'abarundi turirimba melody z'ikirundi so nta difference irimo. Okay, mbeko benshi bo usanga umenga bakunze kwibanda nko gukoresha indimi za mu mahanga nami mukaba musanze muri hariya kandi nazo mukoresha cyane kwera iki mutazikoresha ko nabo umenga bariko gukoresha muri zino ndimi ngo zo ngaha ngo bazumvirizwa ngaha gusa kugira ngo no hanze bazumvirizwe kwera iki mudakoresha naziga ndimi twebwe dukoresha indimi zo mu mahanga umuziki ni universal nta rubibe ugira kuba je no ririmba indirimbo y'igihinde canke nkaririmba indirimbo y'igifaransa nta tegeko na rimwe rifata yuko ntokoresha ururimi nifuza so umuririmbyi wese wari we wese ashobora kuvuga ati ngiye gukora indirimbo y'icyongereza canke y'igiswahili ntiyimiriwe vraiment ni target yiwe tu ashobora kuvuga ati naririmbye indirimbo nyinshi z'ikirundi abarundi narabafashe
nshaka kwiupdate n'abafana bo muri Tanzania cyari indirimbo y'Igiswahili so ivyo ni decision y'umu artiste ku giti ciwe ntabwo ari industry ngo yubakiye ku rurimi runaka oya. Okay. Twarabonye muri mu bantu bari bakiriye Diamond Platnumz mbega hari ikintu mwaravuganye nk'akantu ka collabo cyane oya kumwakira juste karakazi nahawe ntabwo byari mu migambi yuko tugiye gukorana igikorwa ninarondera ko dukorana igikorwa ndafise uburyo ndafise inzira nocamwo nkamuronka ni business too. Okay, ufise album ushaka kurekura wahisemo harabarivye wahisemo mbega baje barivye wahisemo kugira bo ngahanye kugira mukorane bakiri hasi wahisemo iki kugira ngo batoranye mbona hisemwo ingabirano zabo y'umuririmbyi afise ingabirano umva ko ibikorwa bye biba bimeze fresh so je nta kinini nahisemo ni juste kugira ntanga kantu novera gatandukanye n'ijwi ryanje muri album yanje shasha. Mbega MT ikintu kimutuma aja muri mpudu gasanga nyene basa agikora yumva bese kuko ndivugakunda kuvuga ngo vibe nyene yandi nini ya dusare ni kihe kintu kimushitura nyene kumva nyene ari muri iyo vibe ikintu kinshitura ni appetite y'ivyo ndiko ndakora juste jo kuntu meze ushaka kumbona ukabona umengo na vibe office ariko vibe yanje si yibisazi nta kintu nakimbo nta sinywa inzoga nguvuge ngo ushaka kunywa icupa rikama vibe sinywa itabi ushaka kuvuga ati nasomye fegi ira my vibe so vibe yanje ni natural gusa umuntu twiko turagana ibintu biri positive bandi muri vibe ariko donc hagize ikintu kiba negative donc nchamba down canke nk'ubu ngwaye ndashobora kuba ntari muri mood canke gasanga umuntu twiko turagirana ikiganiro kitafitiye akamaro. Abantu benshi bakunze kuba bafise inkuru zitandukanye mbega we nk'inkuru yabaye muri music ukumva ati inkuru kweri naho yarabaye mugabo irababaje kweri kuri ubu buzima bwa music inkuru ibabaje ni mu buzima bwa music wagira cyane na nkuru ibabajeje kawaida je novuga ngo iki sindi umuntu ufise memoire yo kubika ibintu bitandaba inkuru yoba yarabaye ikambabaza yoba ari nk'inkuru donc yerekeye jewe ariko inkuru yerekeye uwundi muntu ufise ibintu vyinshi byo kubika mu mutwe sinigera mbika ibintu ngo nuko vyabaye muri industry ngo nce ndabibika mu mutwe. Okay, umuziki kubwaho gushika kuri umwanya ni kihe kintu wishimiye? Nishimira yuko juste intambwe maze gutera nishimira yuko indirimbo zanje hari abantu benshi zisigaye ziruhura ziryohera benshi barampa feedback bakambwira ati bakoze indirimbo imeze neza muhira ndayivuza ndavugiriza umugore n'abana nivyo bintu vya mbere bishimisha gusumba juste gusumba ibindi bintu. Collabo kuri MC number 1 ivuze iki? Collabo ni inguvu z'umu artiste kongera kizindi nguvu z'undi mu artiste bigatanga kanovera gatandukanye. Okay, hari abantu benshi bariko barakora mugabo music ziba zitandukanye n'amatarget baba bafise ku bwawe nk'u Burundi bashaka kugera he? Mu Burundi aho nifuza ko bugera aho umurundi wese abwifuriza ko bugera twifuza iterambere twifuza amahoro adahera kubona Burundi nyine buri ko ratera imbere kubona umunyagihugu wese ari karakora ivyiwe bigatera imbere nico kintu nifuriza Burundi naje urumva sinikuyemwe mwa abanyagihugu nyine ndiko ndifuriza gutera imbere. Mbega yuri hanze mbega ni kihe kintu iyo umuntu akubaje mbega ni kihe kintu wishimira mu Burundi umyishura? Nishimira ko ndi umurundi kwanza nico kintu cyambere nishimira hamwe nishimira ko Burundi ari igihugu kimwe mu bihugu bigize isi donc turafise ikibanza ku ruhara rwo kuba dutuye isi hama dufise n'imico yacu dufise n'ururimi rwacu n'indya zacu byinshi nyene donc igihugu kiryoshwa n'imico yacu n'abantu bacu n'ukumvikana kwabo. Mbega nihe mfungurwa MC number 1 yari hariya imvumenga basi iyo binakunda ahubwo ariko zitwara zikaba ziramaze imisi hariya azibona ku bintu by'ifungurwa je sindi umuntu w'ifungurwa
singira imfungurwa novuga ngo iki ngo ndacifuza no mbayeho ndya kugira mbeho simbayeho kugira ndye. Ariko MT bisa nkaho mwe kuvuga amajambo okay nk'ibisanzwe ukunze kuvuga n'amajambo y'ubwenge n'ibintu iyo uri kura postinga umuntu aravye post ziwawe ni post zikunze kuvuga ibintu by'ubwenge gusa hage niko ri kumengo MT mega naho yakunze kuvuga ntakunze kujagara ibintu bimeze gute ni ibintu navutse nisangamwe bo iyo ufise social media tuvyita social media canke rezo socio niwe uhitamwe uburyo uzikoresha so je nahisemo kuzikoresha ku bintu numva biri motivation so bi motive ubwanje nka nabandi bakasoma nabo bakumva nimba bicamwe tu hariho nubundi afata rezo socio akazikoresha mu gutuka abantu so nkuko nabivuze umuntu wese usanga afise ikintu intumbero ituma akora ivyo akora donc navyo bituma abantu dutandukanye barebare bagufi abinzoba birabura abanamvye bavyibushe n'amajambo tuvuga n'ivyo dukora biratandukanye ni navyo bituma isi tu y'abantu batandukanye. Mbega izi beef yo umuziki iyo uri kurayibona yoyo ibintu byo kudisinga navyo wowe bihe ikibazo cyane beef tuvuge tujya tugorana usanga turi mu artiste canke mu bandi bantu beef rimwe imice ibiri canke itatu hariho beef y'inzara kuvuga ati umuntu ari karapfa n'ubundi inzara donc wabuze uko bigenza nanje nabuze uko ndabigenza ugasanga nivyo turiko turapfa iyo ni beef rero idashobora guteza imbere ahubwo gusubira inyuma kuko urumva utera uremba. Hakabaho n'iyindi beef rero ya business. Beef ya business ni beef ishobora gutuma nkuko wewe nabona bakwanditse ko nk'ikintu canke bavuga ikintu bigatuma mba interested n'ibintu ukora. Ni beef ya business. So aba artiste rero twebwe sometimes biraducanga ntitumenye ko turi muri business canke ntitumenye ko turemvye. Donc bikatunanira gutandukanya. Okay. MT number 1 turashaka kutubwire ucakubwire nk'abakunzi bawe muri rusange mbega barindira ibiki mbega muri music nibiki ibintu bikora bateguriye abakunzi banje ikintu nama nabahimirije n'abakunzi umuziki muri rusange yes nama nabahimirije ko baba hafi yacu ivyo dukora nta wundi tubiha nibo tubiha so je nama nabahaye batarenze kubirindira cyane kuko nicyo niyemeje na cyane kuguma uho nta n'igihe gihe udasohoye bo nivyo niyemeje niko kazi kanje kandi nico caduhuje nico campuje n'abafana so nta kamaro ko kubiyereka hama ngo nce nongera ndabinyegeze ni kuvuga bankurikiranye kubera umuziki kwe ndimo ndaba nta kamaro rero ko kubihagarika sishobora kubatenguha so ndakora tu bame banyiteze igihe cyose ashaka kuvyuka agasanga surprise aho nyene nakoze umuti. Mbega hari target iri ngaho kuri icyo kintu cyo kuba urekura indirimbo ku yindi imwe irasohoka indi amezi nk'ukwezi kabiragiyeho hari target mbega urukura shaka gushika ku mwiki target juste no kugwiza umwimbo sindabikora ngo nuko nabuze aho ndabishira sinsohora indimo ngo nuko nabuze aho ndayibika nukugwiza umwimbo kuko umwimbo ugenda buronka. Okay. Reka tugushimire kuri kano kanya. Merci sana. Okay. Nk'ibisanzwe ngira ngo twakudisturbize sana turashaka kureka ukabana itize. Merci sana. Bo ibi byose nakazi nibi n'abanyagihugu bari babikeneye batubona turi no mu bundi buzima atari kuvuga ngo mwadusanze kuri stage canke muri studio nibi n'ibintu bigize ubuzima bwacu so merci sana kwa mwantembereye. Ariko hari ikintu nashaka ko ugenda uvuze ko mbega gufakinga live naco gufakinga live ushatse kuvuga iki hari abantu dukunze kubona amafoto yabo ugasanga nk'ubu misi yose buri muri kintu cyose ashaka gupostinga ni ikintu abari mu buzima bwiza gufakinga live rero nivyo ushatse kuvuga navyo novuga ko ari uruhande rumwe ku ruhande kwa business iyo uri muri business umudandaza ashaka kubwira ati cyo kirato ni original kandi ari fake juste kugira umuhamahera so no mu buzima no bw'umuziki artiste ashaka kukwereka ibintu bitari vyo bitandukanye n'ivyo akora canke n'uburyo abayeho ni business tu kuko narinda bikubwiye nk'ubu ushaka kuja kugura ikirato washaka ikirato kiri original mugabo akagifakinga akubwira ati ebana ikirero niyo na qualité ya mbere ariko ukakigura kiri fake ari qualité ya nyuma ariko
ariko umudandaza yakubwiye so ni business kuba ari kugira nyine umuntu ibintu vyiho bigende tu okay amureka tugushimire kuri kano kanya merci sana okay kunzi ba Sky Media Burundi ngira ngo twagize katugushimire waduhaye umwanya kuva tugitangura no gushika ko kino kiganiro tukimaze ntibagire gushenda like na subscribe kuri channel yacu ku kandi kanya ciao ciao